Amahoro abakunda imico n'akaranga vy'Uburundi, jewe ndi Feliciano Bankunguka, muri iyo ntumbero yo kubandanya tumenya imico kama y'Uburundi, ndi kumwe n'umukurambere ngaha agira tuyagire. Amahoro cane Mutama. Yego me izina ninde? Ntankuriye wande? Sugwavuba wande? Biyongo vyande? Ntavuzi ugejeje ngaho. Urakoze cane Mutama. Twama tubona abarundi bibuka umuntu yagize akamaro, nko ku rwego rw'igihugu hariho abaza baribukwa. Ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kw'icumi, izi tariki 13 z'ukwicumi bama bibuka umuganwa Rudoviko Rwagasore. Wewe umuganwa witwa Rudoviko Rwagasore uba waramwumvise? Sinamwumvise, je namubonye. Waramubonye? Yigenda n'amaguru. Yego. Ahura n'abansi bamwica. Baramwica. Yego, batanze impera. Babiri batanze impera yo kumwica. Kandi ico gifu n'umugiriki. Bahaye impera. Wewe woba wamubonye? Namubonye ngaha ku Birongozi. Ku Birongozi ni muri? Aje gutanga inama. Ni muri komine yihe? Komine Rutana. Ni muri komine nyene turimwo ya Rutana. Agatanga inama. Yego. None igituma bamwibuka ni igiki wewe wumva yoba yaramariye igihugu? Yaramariye igihugu nuko bazana independence. Agakura babiri. N'abakongomani. Yego. None intwaro z'abaganwa wewe warazibonye? Bavuze ngo umuganwa, intwaro z'abaganwa wewe warazibonye? Nazibonye. Umuganwa yari ujenjegere. Umuganwa yatwara mu Rutana. Yari ujenjegere. Akongera agatwara n'umuhuzi mu Rutovu. No mu Rutovu. Niwe yashikayo, niwe yatwara. Hari abandi baganwa baba warabonye? Abandi baganwa nembwa nabonye umuganwa Ndenzako. Babonye umuganwa witwa Ndenzako. Yatwara Gasakuza. Umuganwa nitwa Ndenzako yatwara mu za Gasakuza. Yego. No mungwa katagenda n'ingoma. Yatwara. Yego, abatwita babura amata ntibari bwazi. Ika hari abo baganwa nyene. Baganwa rero batwara. Hejuru y'igihugu, hejuru y'abaganwa hacatwara nde? Wacatwara igihugu cose. Twari igihugu cose. Twari igihugu cose yari Mwambutsa. Yari Mwambutsa. Sewa Rwagasore. Umwami rero. Niwe yari umwami. Niwe yari umwami. Umwami ariko aragendagenda mu gihugu yagenda gute? Yagenda gute? Yaza n'imiduga. Nabona yaza n'imiduga. Wewe baragenda n'imiduga. Bakamukubita n'ingoma bamuta n'abatamba. Ingoma zavugizwe umwami. Ivyo warabibonye? Yego me hajya inzira za gucako naho nta bintu bahatera. Aho yaca. Navyo n'ibyo bitatu babitewe umuntu. Ko mbona ubu usanga nko ku nzira hari abatera ibitoki. Ivyo batera ibitongati. Aho umwami aca bahatera ibitongati. Ibitongati ivyo batera ku nzira. Yego, urakoze cane, ngira ngo tuzoraba ibitongati tuvyereka abantu. Yego, mu bindi biganiro bizokurikira. Urakoze Mutama rero ko ikiganiro duhaye uratubwiye ingene intwaro z'abaganwa zari zimeze. Yuko n'umwami ahaca batera ibitongati. Niko karanga n'ubu tubona rero n'ubu aho umukuru aca baratera ivyo bitongati. Turagushimiye cane, ugira amahoro.